Bakunzi ba Holy Canaan TV ndaramukije mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Umunezero kandi okongera kuganira ijambo ry'Imana. Muri kino gitondo reka dusangire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dusangira ubutumwa bwiza reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turongeye gushimira. Uri Imana yo gushimwa, kuko ivyo wadukoreye n'ivyo ushishikara dukorera ni vyiza gusa. Waduhaye Kristo Yesu kugira ngo aducungure. Ico ni ikintu kinezereza imitima yacu, cotuma tudahengeshanya kugushima, kuko nta kindi cari kudukura kw'ivyaha twari dufise, nta kindi cari kubikora. Ijambo ryawe rirambwira ngo bimaze n'amashikanwa ntiwabishimye. Ivyo ntiwabishimye, ivy'amapfizi, ivy'inka, ivyo inuma, ivyo ntivyashoboye gukuraho ivyaha vy'abari mw'isi. Ariko Kristo Yesu, kuko ari we yari kimaze cejejwe, yikorera ivyaha vyacu, arapfa ku bwacu, natwe tubona ubugingo. Turagushimiye Uhoraho, turagushimiye Kristo, nawe wemeye ukaducungura. Icubahiro n'amashimwe n'ivyawe, mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Reka rero dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Itanguriro, igice ca 3. Turahera ku murongo wa 22. Haravuga ngo Uhoraho Imana iravuga. Uhoraho Imana aravuga ati: ehe, uyo muntu ahindutse kimwe muri twebwe, kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo, akarya akazokwamaho ibihe bidashira. Nico catumye Uhoraho Imana mukura mu iryo tongo ryo muri Edeni, ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose, ngo itangire inzira ija kuri ca giti c'ubugingo. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana. Hari igihe twibaza kandi kenshi tukibaza igituma Adamu na Eva birukanywe mu itongo rya Edeni. Adamu na Eva burya ntibirukanywe mu itongo rya Edeni kubera ko irya caha bakoze, ariko hari ikintu Imana yagiriye impuhwe gituma ava muri irya tongo rya Edeni. N'aya majambo y'Imana duhejeje gusoma. ngo Uhoraho Imana ngo aravuga ngo ehe, umuntu abaye nkatwe kubwo kumenya ikibi n'iciza. Reka rero aho ko azorambira mu caha, aho ko azorambira mu rupfu, kuko ashobora gutuma n'ukuboko akamura ku giti c'ubugingo. Mu biti vyari muri iryo tongo rya Edeni harimwo n'igiti c'ubugingo. Haleluya. Ukiriye k'ico giti c'ubugingo yaca yamaho ibihe vyose. Ariko Imana iravuga ngo ubwo umuntu ndamufise ku mugambi, kuko Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana aho kubica, aho kubagirira nabi, ahubwo haleluya, ndagomba wumvemo urukundo rwa Kristo rutangaje. Muri ibi vyaha vya Adamu na Eva, iyo turiko dusomera amajambo y'Imana, hari igihe tudatahura neza, ukamenga Imana yazanye ishavu, ukamenga Imana yarabavumye, ukamenga Imana yaragize iki. Ariko ngomba ndakubwira ubonemo urukundo rwa Kristo. Uharamaze kubona umuntu yacumwe, yaraje aramurondera, amusanga iyari, arinyegeza uwo muntu, ariko aramubaza ngo uri hehe? Urihe mwana w'umuntu? Adamu aramubwira ngo ninyegeje. Kubera iki winyegeje? Ngo ndi gusa. Aramubaza ati wariye kuri ca giti? Wavyubahutse ga Adamu? Imana, wa mugabo atangura kuja mu rubanza, atangura kuvuga ngo si jewe n'uyu mugore wanje. Wa mugore atangura kuvuga ngo si jewe n'inzoka. Imana iti Yesu nshobora kubashira hamwe na Satani. Satani nawe ngo aje kwisigura. Satani nta kwisigura, ntaco kuvuga imbere y'Imana. Imana itangura gufata urubanza, guca urubanza. Ariko mve ngo rubanza Imana yaciye, rwari urubanza burya rukiza Adamu, ni rwari urubanza rumwica, kuko Satani we yari afise imigabo n'imigambi yuko Satani azopfa agapfira mu vyaha. Haleluya. Ntihagire ubugingo azobona. Yesu nashimwe. Yagomba kuzigarurira Adamu, ariko Imana iravuga ngo we Satani we, haleluya, iramubwira, yaje kubwira Adamu na Eva, iramubwira ati ivyo mwakoze ubuye muri itongo rya Edeni, wa mugore we uzovyara urushe, kuko hari ico wakoze, ariko niwe wacikoreye nta kundi.
wa mugabo nawe mu kurya uzobira kuya kuko yari ifite imigambi yuko bataguma mu iryo tongo kugira ngo ntibamure kuri ca giti c'ubugingo. Haleluya, ngo bagume bari mu vyaha. Ariko aramubwira Satani ijambo rikomeye ngo uruvyaro rw'uwo mugore, haleluya, atangura gutanga umucunguzi. Uruvyaro ni Kristo Yesu. Aravuga ngo uruvyaro rw'uwo mugore ubwo ruzokumena umutwe. Yesu nashimwe. Adamu na Eva batangura gusezeranirwa umucunguzi. Imana iheje kubasezeranira umucunguzi, haleluya. Kandi mbere y'ukubazana yarabambitse, ntiyemeye ko bambara amababi imbere ya Satani, ahubwo ngo Uhoraho yaciye abaga igikoko arabambika. Amen, haleluya. Imana iragahezagirwa. Imana ni rukundo, imirimo yayo iratangaje, urukundo idukunda ruratangaje, haleluya. Muri ibyo yavuze ngo nzokubaza ngo mbega Yesu wankundiye iki? Urukundo rw'Imana uvuga ngo Imana yadukundiye iki? Ntaco woronka, nuko ari rukundo gusa. Irabambika, ibanza kubambika, hamica yavuga ngo rero uyu muntu kuko muri ino tongo hari igiti c'ubugingo. Haleluya. Jambo ry'Imana amwe ku giti c'ubugingo ari Kristo Yesu. Uriye kuri Kristo, amen, abaho ibihe bidashira. Ariko ko batari bwabone gucungurwa, ariko bari basezeraniye umucunguzi, Imana avuga ngo reka ndabakure muri ino tongo kandi nshireho n'abakerubi bo kuririnda kugira ngo ntibaze batume ukuboko, kugira ngo ntibaze bamure ngo bakijyeko barambire mu caha. Haleluya. Umvugo rukundo rw'Imana. Ndagomba kino gitondo mwene data, ndagomba ino saha na ufunguriye ku ikiganiro, sinzi saha urabe ko kino kiganiro, ariko nagomba wumva urukundo rw'Imana. Haleluya. Nawe iyo umuntu agukunze nawe wifuza kumukunda. Umva urukundo rw'Imana, umva ingene yaravye ko umuntu atopfa. Adamu na Eva rero nitukihende tuvuge ngo bakuwe mu itongo rya Edeni ngo kubw'ivyaha bari bakoze, kuko bari baje kujya kuri kirya camwa Imana n'igihano yabahaye, ahubwo yabagiriye neza. Nagomba wumva neza muri aya majambo. Avuga ngo umuntu amaze guhumuka amaso, hariye kuri kino giti aciyemenye ikibi n'iciza, kumba azoguma akora ibibi, kandi yariye kuri kino giti c'ubugingo, kandi Kristo Yesu ataraza mu isi, kandi umucunguzi ataraza kubakura ko bino vyaha, kuko ivyaha vyabo vyari vyagumye kuri bo. Kuko urupfu, haleluya, urupfu bari babwiwe ntigwari urupfu rw'umubiri, oyaye, ariko bari babwiwe urupfu mu buryo bw'impwemu, kuko iyo badacumura Kristo Yesu ntacari kumuzana. Uya kuko bari kuguma bari ngaho nta kibi bakora, ariko Yesu yazanywe n'ibibi vyacu. Ariko bamaze kubikora, Imana yavuga ngo reka nibaze babigumemwo, reka nibaze Satani ntabigarurire ibihe vyose ngo bapfeho urupfu rutazoshira, ariko reka ndabakure muri ino tongo. Twumvise kugwa mu itongo rya Edeni impamvu n'ubuye hari igihe Imana hari ivy'Imana igukuramo kugira ngo ubeho. Uzi ko hari igihe Imana ishobora kugukenesha ibonye ubwo butunzi bwawe bwotuma ugwa muri gihenomu, ikakubita igakuraho. Haleluya. Ikavuga ngo reka umuntu kuko atarantahura, aho kwaje muri bijya bintu akazobigwamwo, reka ndabimunyage. Imana ikemera ugahomba, ukavuga ngo ni kubera iki Imana icije muri bino bintu. Hari igihe Imana ica ku magara yawe, ikemera ukagwara, kuko ibona niyo waguma ukomeye hari ibibi uzokora bizotuma Satani aza akakunyabiranya ugapfa, ugapfira mu ivyo vyaha. Ariko Imana ikavuga ngo reka hano hantu ndahamukure, reka uno mubiri wiwe ubanza umuhange gatoya, reka mbanze ndamwinjize mu bitaro. Ikintu cose Imana ikora aba ari kubw'urukundo rwacu. Imana ikura Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kubw'urukundo rwayo. Haleluya. Ndagomba wisuzume, ndagomba wirabe, ndagomba ubaze Imana, Mana iyi situation ndiko ndacamwo burya nta kintu ugomba kunkingira. Haleluya. Niyo watahura ko ari kigomba kugukingira, ivyo bibazo urimo uzobivamwo. Ariko Imana buri kintu cose ducishamo ibigomba ko tuyitahura, abari neza. Haleluya. Kandi ntinaniwe no kubidukuramo, oyaye, ntibinaniwe. Abanyisirayeli bacumuye kuko itagomba ko baguma basenga ibigirwamana, yarabakura mu gihugu, igatuma amahanga aza akabakubita, akabakubitisha inzara. Imana ikabakubitisha inzara, Imana ikabakubitisha amahanga, maze bagaheva bagahindukira. Haleluya. Igihe kimwe niho yakoresheje Eliya aravuga ngo umviriza wa mvura we ntuzokongera kugwa, kuko aba bantu ibintu barimwo
ntibatahura Imana, bariko basenga ibigirwamana atari Imana. Ahagara mu bushobozi ategeka imvura. Imana ituraga, urakoze Eliya we, ukoze ikintu gikomeye, nanje abo bantu nagomba yuko bava muri ibi bintu barimo. Haleluya, Yesu nashimwe. Maze abantu baramaze kubona, baramaze gukena, izuba ryarabakubise, inzara yarabakubise, Eliya arongera aragaruka. Arabaza ati n'ubu naho, aravuga ati rero tugomba duhamagara Imana nyamana. Imana ija kwishurisha umuriro, niyo azoba ari Imana. Haleluya. Ngo ico gihe abanyamareba barakorana, bamaze gukorana, Eliya aravuga ati nimanze mutange ikimazi, baratanga ikimazi, bo barahamagara Imana biranka, ariko Eliya, haleluya, ngo isaha ya nikeri igeze gutanga ikimazi, arahaguruka umuriro uvuye mu ijuru, ngo abantu bose bikubita hasi, baravuga ngo Uhoraho niwe Mana. Imana yari yemeye ko imvura itagwa, irakinga ijuru kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana, kugira ngo ntibagume bapfira mu vyaha, kugira ngo bikebuke bagaruke. Rero Adamu na Eva nabo ntabwo bakuwe mu itongo rya Edeni kubw'igihano Imana yari ibahaye, ahubwo Imana yabakuye mu iryo tongo kugira ngo ntibaze bapfire mu vyaha, kugira ngo umuntu, haleluya, azobone gucungurwa, natwe nyene dushikirwe. Kuko Adamu na Eva iyo bajya kwico giti c'ubugingo, umuntu yobaye ibihe byose akabaho ibihe byose mu vyaha, nta gucungurwa kobayeho, ariko Imana ni rukundo, idukingira ivyo, iragahezagirwa. Rero mwene data, nagomba utahure kino gitondo ciza, umenye ngo ikintu cose Imana ikora, igikora mu rukundo. Umwami Yesu abampezagirire. Reka dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, urukundo rwawe rudutangaza ku munsi ku munsi. Uri Imana uhambaye, uri umunyabwenge, kandi ibyo ukora byose biraruranye. Ndakwinginze rero kugira ngo imitima yacu uyihe gutahura, uduha ubwenge, uduha ubumenyi bwo kugutahura no kukumenya. Kuko uwakumenye Kristo Yesu amenya ahari karaca ko vyose ari urukundo rwawe. Urakoze rero mukunzi wacu mwiza, uhezagire rero Kristo Yesu buri muntu wese ariko araba kino kiganiro canke azokiraba, azogikurikirana, kandi mpwemu wawe yera ashishikare yagura no majambo muri bo. Data mukunzi wacu mwiza, kugira ngo Kristo Yesu bashishikare kugororokera, babone kuzoca muri vya birimba vy'ijuru. Urakoze uragahezagirwa, urakoze mukunzi wacu mwiza, ni mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen.